kudutera kandi turabuze icyo twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Imana ishimwe. Message ugiye kuguha bivanye n'imbaraga kimwe n'abadayimoni bari kurwanya ubuzima bwawe. Iri jambo rivuze ngo Mana ntiyubakira kwiteka, kw'igitero kingana gutya atankomezo kirwanya dufise. Ni wewe Mana duhanze amaso. Dufite message ikomeye kuri wewe uhanganye n'imbaraga z'ikuzimu, kuri wewe uhanganye n'imbaraga z'abadayimoni, kuri wewe uhanganye n'ibikurwanya bikomeye. Dufise ubutumwa muri kino gitondo kuri wewe uri kuradukurikirana mu gitondo. Dufise ubutumwa bukomeye kuri dukurikiranye ari ku mugoroba, amasaha uri mu ntayozi. Ariko reka nkubwire, hari imbaraga z'Imana zije kurwana, hari ubutware bw'Imana buje gutabara cyangwa buje guhangana n'izo mbaraga ziguteye. Sinzi ibigukikije aho bivuye, bishaka ko bivuye kwa gukikije, bishaka ko bivuye hirya no hino. Imbere ntazo uri kurabona, inyuma ntazo uri kurabona, aho uhagaze ntazo uri kurabona, mu buryo bufatika ntazo uri kurabona. Ariko uyu mwami ahanga amaso ijuru, aravuga ngo nta zindi mbaraga dufise zo kudutabara. Imana ibahezagire. Reka dufatanye cyangwa tubane mu masengesho azoba ku munsi w'ejo wo guhangana n'izo mbaraga. Amasengesho dufise yo guhangana n'izo mbaraga ku munsi wa kane, y'amasengesho yo guhangana n'izo mbaraga ku munsi wa gatanu. Twateguye ko tuzohura ejo isaha 9 ngwino kugeza 12 turi imbere y'Imana duhangana n'izo mbaraga. Ku munsi wa kane ndakwibutse ko twibuka iyorizwa rya Yesu Kristo mu ijuru, ariko tuzoba dufite n'amasengesho adasanzwe, kuko hari bituza kubona Imana, hari bituza kubona umugisha w'Imana. Mwige duhangane navyo. Imana yiteguye kudutabara, Imana yiteguye guhaguruka ngo irwanye iyo ntambara. Je nawe ntitwobishobora. Kuwa kane nabwo ni kuwa gatanu nabwo ni 9 mwino saa 12 turaguhaye ikaze. Tuzosengera ku karago, tuzohamagara ubwiza bw'Imana, abagwaye bazokira. Numva imbaraga zo kubohora ubuzima bwawe. Mwino duhangane n'ibyo bitero, mwino duhangane n'ubwo buhemu bukikije ubuzima bwawe. Imana Data wa twese iguha umugisha. Abagwaye bazokira, imbaraga z'Imana zomanuka. Ndazi neza ko hari imiryango yugaye izuguruka n'aya masengesho y'imisi 3. Imana Data wa twese iguha umugisha. Shalom.